Yeah. What's cool, my people? Hey, of course, my name be Black Dollar One to Dollar Count to the MC. Original voice the P257, the master, the teacher, aka the vibe killer. You know already know my people in Zunyumva, Chango Kambona. Kuri zino screen imenyango nkuzaniye bishasha utigeze wumva. Gahunda murayizi ni yayindi nyene, ni opinion yanjye buzi yawe kubayo my people nkakubwira ngo ngomba kukubwira ngo ivyo utigeze wumva ariko ugomba kumva. So making ashobora kuba kan subscribe aha nyine aha agakengeri kwa kundi nyine MCB Black Official hama tujane 5 kuri 5 baza kumwamaze kubona kuri screen zanyu umwe mu bantu muzi mumenyereye superstar Double J hitmaker Double Denga canke Mugisha Jean Junior from GTG Double J once again. So my people ngo imeze gute uno munsi rero ukuntu bipanze gahunda uno munsi ni opinion yanjye itabuze yawe kuba yo mugabo nkakubwira ivyo ugomba kumva ndagusubiriramwo ivyo ugomba kumva ariko utarushaka kumva. This guy ngaha muramuzi ni hitmaker, nta numwe adakunda indirimbo ziwe, nta numwe atazi indirimbo ziwe, nta n'umunsi n'umwe araswata, nta n'umunsi n'umwe arafropinga kuva kuri za sori kuva kuri za nde zose abantu mwese muramuzi. Double J wa kwiti wa no kwica, Double J wa nzoduka, but nowadays umutipe arakora imiziki myiza kandi ya danje, ariko ukuntu bikurikirana mwese murabona ko hari ikintu cyahindutse ku bintu bya social media. This guy imiziki yiwe kare 1 week 1 month 1 million yabakwije mugabe ico kiranga hit twese turabizi, but uyu mutipe imiziki yiwe ni myiza kandi ya danje, ariko hari ikintu kabisa arakora promotion imiziki mu gusohoka, but promotion y'indirimbo amaze kugera hanze umutipe arakora ikiganiro kimwe yaba ku mukuto cyangwa ahandi hantu hose akaba birekenga. Urabona imiziki yiwe uravye kuri icokoza uravye iza ntabikunda izi zande ziratandukanye na nzoduga ziratandukanye na kwiti ziratandukanye n'indi miziki yose yagiye akora. No kuvuga ngo hari ikibazo nubwo tuvyirengagiza hari ikibazo. Umutipe arakora indirimbo mugine musi indirimbo muvyibuke neza ko haba Africa haba worldwide. Indirimbo iraherekezwa na challenge, indirimbo iraherekezwa na promotion is media tuwa gusa promotion stick. Buri muntu wese afite kuna promoting ibintu vyiwe ku ruhande rwiwe. First of all mwese turavyemeranya ko Double J indirimbo ziwe zitambika, indirimbo ziwe ntizigira challenge, indirimbo ziwe ziragira challenge abantu kazigira mugabo uravye ku mapage batandukanye ntaziposta ntagiriki abara ama challenge ari ngaho onyasanzwe, ariko abandi ba star iyo basohoye indirimbo usanga ama challenge, usanga abadanseri batandukanye, usanga nabo nyene batamvye. Wibuke promotion yakoreye Cokoza bina very nice, wibuke ukuntu yagitandukanye n'izi ndirimbo ariko arasohora no munsi. Suko ari mbi, ni indirimbo nziza zifite production nziza yakorewe n'indirimbo zakorewe no hanze y'igihugu, ariko no munsi kibazo cha promotion Double J ariko aracihoza. Double J ibi bintu natabihindura my brother nudahindura ibintu kita indirimbo zawe barakuburiye warengeye. Suko ukora imiziki mibi, suko ukora imiziki idatambika, suko ukora imiziki menda ama club benga uja muri show mukaririmbana n'abafana, but right now hari ikintu kimwe wiyibagije my brother. Kandi kirenze kuri ivyo ndabizi ko ntabwo umutipe abikora ngo ntabizi, ntabwo abikora ngo ntabibona, mugabo ashobora gukora ikibazo kiri muri behind uko nta muntu ashobora gufata imiziki cyangwa amahera menshi akora ama video azimvye kwa General, ariko ntitutahura impamvu ashobora gukora indirimbo akarekera ngaho unyuravye no munsi indirimbo afise usanga ziri mu 400 iki mukaza yize ku miliyoni nyinshi gose. No muri wa timeless Double J hamwe yogenda umuziki w'u Burundi woba ugize ibibazo bikomeye. So my people yari opinion yanjye itabuze yawe kuba yo making ashobora kuba akazi subscribe hama dusubire mu zindi content zitandukanye mu byumve neza ngo this guy ni umuntu wa danger, but aragomba guhindura akumva bino bintu kandi niko bigomba kugenda guys.